Ramadan, 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 Ramadan. Nukuvuga rero gufungura iftar cyangwa se idaku izi mfungurwa zibiri zirafise sunna yazo, وهي أن يسن للمسلم أن يعجل بالفطار فيفطر من غروب الشمس ولا ينتظر إلى العشاء أو يؤخر إلى أن يختم المؤذن، وإنما منذ غروب الشمس فيفطر. والسحور يسن تأخيره إلى قبيل الفجر. نعم. Nukuvuga rero gufungura iftar cyangwa se idaku izi mfungurwa zibiri zirafise sunna yazo. Ubwa mbere sunna yo gufungura idaku n'umuntu ugiriki kurindira akaza kwifungura ku mwanya w'igice cya nyuma cy'ijoro n'amabura buri hasigaye akanya gato kugira ngo umwanya wa alfajiri ugere, na cyane cyane kuri adhan igira kabiri. Noneho ifutari nayo ni kwifungura ku mwanya wa mbere, na cyane cyane burya nyene bagitora adhan ya maghrib, ubwo nyene umuntu akaca atangura agafungura. Nukuvuga ngo aho bitandukani iftar tuyifungura ku mwanya wa mbere, idaku tukayifungura ku mwanya wa nyuma. Ramadan, 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 Ramadan.